abenegihugu bamenye yuko imbuto aho zigurishirizwa mu bisanzwe harazwi. Izo basanga ziriko zigurishirizwa mu bubare, ziriko zigurishirizwa mu mabutike adakwije ibisabwa, bamenye ko uziguze aba ariko arihemukira we nyene. Nibaje kwa agoronome bamubaze imbere yuko bagura imbuto, kuko aho babonye hose, kuko kiretse ko bazohomba kubera baziguze menshi, bazosanga no kwimbura batimbuye. Aha rero nkaca ngira ko ndanabahumuriza ko hari imbuto ubu ziriko zirajanwa mu ntara zitandukanye bita bazoka, tukaba kandi nko ku bigori turindiriye n'izindi bita pane ziriko zaguzwe mu gihugu ca Zambia. Aha rero murakoze kubitumenyesha. Ubu tugiye guca tubihagurukira. Twari twaratanguye mugabo tugiye gushiramwo inguvu zidasanzwe kugira ngo tubituze. Mu gisata c'imbuto rero ubu turiko turagira tugisubiramwo icyo twita reform, kugira ngo umugwizambuto abe umugwizambuto nyene nyawe, kuko twarabonye yuko hari ivyo badandaza bita imbuto ariko atarizo. Nobaha akarorero yuko ikigori kugira ngo uvuge ko ari imbuto nk'ibi vy'ibivyagwa gitegerezwa gutegwa ahantu atakindi kicegereye, kuko pollinisation y'ibigori iri ku rwego rwo hejuru. No kuvuga ibigori vy'imbuto biteye hafi y'ibigori bitari vy'imbuto, nta numwe yimbura imbuto mwabo babiri. Ivyo rero ni imbuto, igisata c'imbuto turiko turagisubiramwo. Mbere tuza twarakoze n'igitabo twimirije kuzoshira mu nama shikiranganje kugira ngo gitereregwe kandi cemezwe, hanyuma tugikurikize ico gisata kibe gisata c'amateka. Ariko murumva bo batirisha hariya ku mutumba ko ari ugushira inguvu hamwe twese kugira ngo batuze. Ikibazo ca gatatu mwavuze muti bijanye n'igisata c'ubworozi muraduhimiriza ariko nta bahinga tubona. Ati mbega barya abantu bacu muhimiriza barazi uko batunga urukwavu, barazi uko bagubakira canke uko barugaburira? Ati ubwo buhinga bwa none ko ntibudushikira kubera nivyo nta bahinga dufise. Ico kibazo gisanzwe kizwi, ariko mu bijanye no korora ibitungwa bitandukanye mere no gukurikirana ibitego bitandukanye ku rwego rw'ubushikiranganje turafise udutabo dusigura ivyo bintu. Ubu tukaba twafashe ko tuzofatanya n'ikigo bita Payeje gisanzwe gikurikirana imigambi y'ugwaruka, na cane cane gwaruka turabona ko ruri mu buhinga bw'iwacu, bariko barasubiramwo utwo dutabo baturyohora kugira ngo bafatanije n'abahinga b'iwacu kugira ngo bashobore kudutanga hashoboka hose, na cane cane ku basanzwe baduserukira ku mitumba bita abamonagiri, aho kwiga kubakira urukwavu mwako gatabo bitazogorana, yaba n'ingurube canke ibindi bitungwa. Ibijanye n'ubuhinga bwa none none kazoza kubwo bworozi mukabona gute, na cane cane nk'inkwavu? Twobamenyesha yuko nk'ubu hariho ishirahamwe ryadusavye aho ryubaka amacuniro y'inkwavu naha mu ntara ya Gitega. Ejo bundi naragiye kuraba aho bagejeje, no kuri televiziyo vyaraciye, bariko barubaka n'amamashine batubwiye ko aza yarashitse. Batubwiye ko iryo hinguriro rizoshobora kubaga inkwavu igihumbi ku munsi. Vyumvikane yuko ubuhinga buriko burakurikira. Bijanye rero n'abahinga turafise umugambi wo gusaba, kuko ku mutumba hose burya hariho abo twita aba AGSA, les agents communautaires de santé animale mu gifaransa. Mugabo abo ntibegukira ubushikiranganje, bashyizweho n'amashirahamwe asanzwe atera intege igihugu c'u Burundi mu bijanye n'iterambere. Twibaza yuko muri kazoza tuzoronka uruhusha kuko tubaha matrikire cyo kimwe n'abamonagri,
hanyuma bakaza baradufasha, hanyuma tukaza turabakarihiriza ubwenge. Ikibazo kigira kane mwavuze kijanye n'amashamba, mbega ayo mashamba mubona yoba akingiwe, nimba akingiwe hari ko atangenzi tubonamwo ziza ngo zinjiza amahera y'agaciro, ati kandi ivyo nubwo tubibaje turabona ko bitariko bikorwa neza, kuko ati iribura ry'imvura gucegwa canke kwa mbere n'uru rubura rugwa, ibi vyose bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ntibiba bidushikira. Aha no menyesha yuko burya aya mashamba n'ivyo turafise ikigo bita OBPE kiyakurikirana, ariko turavye dusanga barakora ariko hariho agahaze kubera ingendo tumaze igihe tugira mu makomine atandukanye. Twarasanze abakozi bacu bidogera abajejwe intwaro ko batariko barabafasha. Twebwe mu bisaba mu bushikiranganje wacu turabona niyo tubonye amakosa turaheza tukitura bijejwe kugira ngo akosorwe ayo tudashoboye gukosora, ariko hamwe nk'Ikarusi ndabaha akarorero no mu ntara ya Cankuzo aho hari ishamba rya Ruvubu, hatubwira yuko hari abahigi baja guhiga batwaye n'amacumu n'imiheto, rimwe na rimwe mbere bakatwicira n'abagare de forestier, bakasiga ubuzima bariko barababuza kubikora. Tugaja dusanga rero abajejwe intwaro twasize duhimirije abajejwe intwaro ba musitanteri ko bofasha kugira ngo ubwo bukozi bw'ikibi buhagarare. Murumva ko turi ku kivi, ariko dutegerezwa gukorana n'abo dusanzwe dutegerezwa gukorana nyene kugira ngo duteze imbere kino gihugu cacu, tugire iterambere rirama, no kuvuga iterambere ritubeshejeho no munsi kandi rizoramira n'abana bacu. Mwavuze ati bijanye n'amazi meza, amazi meza ari mu gisata ca mugenzanje, atariko rero mwebwe murababera intambamye kuko arakama, nimwe mwategerezwa kuyakingira. Hari n'uwundi ndaza kuhashika yaciye avuga ati irya mikaratusi mbega aho mwatwemereye ko mugiye kuyirandura mugabo tukabona atakiriko kirakogwa nibiki. Aha rero ico turiko turakora ubwa mbere, nyakubahwa honorable murazi ko hariho ordonnance yasohotse ivuga yuko ukuntu ayo masoko yokingirwa. Ubu rero hoba haheze nk'indwi zitatu nandikiye mugenzanje mu vyajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ko bagisubire ko aho bari bagejeje, ahubwo bongereza inguvu. Iryo kete rero ryaragiye kugira ngo tubereke ko n'ubu turi ku kivi. Aho rero haciye hakurikira ikibazo ca Desire Njiji avuga ati mbega ibi ko tubona aho mu guteka bakoresha inkwi ahandi amakara, ati nta mugambi n'umwe mwotugirira udufasha gukingira ibidukikije. Natanze akarorero ko gukoresha izi mbabura zikoresha umwuka kama. Aha naho nyene nagira ndababwire ko ahubwo mbere si ni no guteka gusa, hari n'ahandi usanga hariko harakora inkwi canke amakara, haba muri za sona, haba mu mahinguriro atandukanye akoresha amashodiere nk'izihingura icayi. Ni ukuvuga uno munsi narandikiye abatwara amahinguriro y'icayi ndabasaba yuko bogerageza ikizuku kugira ngo turabe ko ikizuku vyokunda kikadufasha kuronka icayi c'akanovera igihe twosanga bishoboka arya amashodiere yoca zarakoresha ikizuku. Ariko dusanze bidashoboka ntitwovyihatirako kuko ico dukeneye n'akanovera k'icayi. Amakete baza barayarose kandi nibaza ko bariko barakora ico cigwa. Ikindi nari nateguye kwandikira
umukuru w'igisagara ca Bujumbura mbere n'umukuru w'igisagara ca Gitega nabo nyene nzomwandikira kugira ngo dutangure guhimiriza abantu baba mu bisagara bijukire gukoresha ibizuku, bijukire gukoresha uwo mwuka kama, kuko ibiganiro twagize n'abajejwe guhingura ibizuku batubwiye uko ibizuku ubu ari vyinshi biboneka, ata ntambamye n'imwe, ata ngorane twogira dutanguye kubikoresha ku rwego rwo hejuru, ahubwo ni naho boronka isoko maze tukaba dukingiye bidukikije. Hariho n'umuntu mugwizatunga ariko arinjira muri ico gisata hariya muri komine Mugongomanga, twaragiye kumugendera kugira turabe amamashine yiwe uko ariko arakora, aratubwira ko ashobora kuhimbura ibizuku vyinshi cyane, tukaba twaciye tumuha naho azokubaka uruganda kugira ngo ashobore kugihingura neza, ivyo bita carbonisation, hanyuma gikore. No kuvuga rero mu bisagara mu misi iza tugiye gutangura guhimirizwa kugira ngo dutangure gukoresha ubwo bundi buryo budutuma dufungura tukabaho neza kandi twubahirije n'ibidukikije. Rero abenegihugu batwumve uwo mugambi uriho, ahubwo dutangure kwitegura hakiri kare, ari ibikoresho bikenewe bibe biragugwa, kuko hazogera igihe mbere dufate n'ingingo yuko aya makara, izi kamyo zija mu bisagara zipakiye amakara zigabanuka. Ntituvuze ko tugiye kubihagarika, tugiye duhimirize, hanyuma ibijanye no guca ibiti dukora amakara bigabanuke cyane. Ivyo nivyo twoshikiriza ku kijanye n'ico. Yaciye avuga ati ibijanye n'imbuto kama kubera iki zitagwizwa nazo kandi zonadufasha kugira ngo igihe izo hanze ziducereje duce tuzikorako. Aha no kongera ko ahubwo yuko keshi usanga n'akanovera kari hejuru, twabivuze mu ntangamarara, tukaba duhimiriza yuko nazo nyene nk'iz'ibigori nazo nyene bandanya ziterwa n'abenegihugu abarimyi. Jewe nk'akarorero nkaba narasavye muri Izabo ko bampa imbuto y'ibigori kama kugira ngo nshobore kubirima mu hegitari 2, kubera bijya bigori igihe vyo uhona kazobara gahombo kanini cyane ku gihugu. Ntituvuze ko tugiye guhagarika kwinjiza ubu bwoko abantu birukira cyane, turiko turabikorana bibabiriye mu ntangamarara, ariko turahimiriza yuko ibi bigori kama navyo nyene vyobandanya birimwa kandi ku rugero rushimishije. Aha rero nkaba ndabamenyesha yuko Izabo turiko turaraba mu biharuro baduhaye ONSS ivyo yasertifise vy'imbuto bishika ku matoni atari make, umenga mu majana 7 nimba ntihenze, amajana 7. No kuvuga rero mu kubigura ntituje hariya mu binywabi, nidutumbere muri Izabo itwereke aho biri kugira tubigure tuzi yuko ari imbuto nyene y'ukuri y'ibigori kama. Kandi ikiganiro nagiranye n'umuyobozi wa Izabo yarambwiye yuko ivyo bigori navyo bikurikiranywe cyane nkuko tubigira ku bindi ibi vy'ibivyagwa, ko usanga atatandukaniro rinini rihari mu bijanye no kwimbuka. Rero tuvyijukire, hanyuma dusabe abahinga badukurikirane kandi tubishire ku mwete nkuko tubigirira ibi dusanzwe dukura hanze. Aha kandi noca mbwira abenegihugu abarimyi, ndababwira ko aho imvura imaze kunywesha bandanya bateragira imirima yabo, aho naho batararonka imbuto biture ku mabepeyaye batora izihari, hanyuma banarindire gato iziriko ziraza kugira zibashikire, hanyuma bareke gutera izo zizohava batazi iyo zivuye. Aha iki rero no kuvuga abaduserukira mu ntara zitandukanye bakaba bazogifashamwo, byaba ivyo bijanye n'ibigori byo kama canke ivyo bisanzwe dukura hanze. Hari amatoni turindiriye mwavyumvise.
Honorable Jean Bosco yavuze ati mu bushikiranganje turabona akabeho, ati murakanye cyane, ati cerekana ko mukanye. Amasantere somanshe mwarabivuyemwo muyahereza abagwizatunga baririmira, abo nabo nta mbuto bariko baragwiza. Ati rero ntitubona iyo tuja, ntitubone muriko muratujana. Ati rero nukuri mwarabitwemereye mufate mu minwe abo masantere somanshe. Aha nagira ndabamenyeshe kandi namwebwe murabizi, no kwibutsa gusa igisata cy'uburimyi burya kiri mu bisata bitwara amahera menshi mbere no kwisi. Twebwe turiko turapanga imigambi yo gusubiramwo amasantere semanche yose, tumaze kubiharura tugashira ko amafaranga, hanyuma tukabishikiriza bagenzi bacu mu nama shikiranganje. Twarabonye ko ari ibintu byo gukora ku intambwe ku ntambwe. Eko twovuga ati ku mwaka umwe bisubiranye ibyo bigo byose, twasanze ata buryo bukwiye dufise. Umugabo uwo mugambo uriho mbere n'ivyigwa biza byarakozwe. Ivyo rero natwe biraturaje ishinga, turabemerera yuko amasantere somanshe yose ari ikibazo cy'umwanya, tuzoba turazisubirana progressivement gushikaho zose tuba turiko turazikoreramo. Ntitwavyibagiye kandi sugukanya namba, hubwo n'uburyo dukoresha butwereka buti aha mwogarukira aha kuno mwaka, hanyuma mwaka ukurikira muzokongera ko ibi nibi. Mwaciye kandi nibi bigo rero namenyesha yuko hariho ibitari bike aho turiko turashiraho inyubako zidufasha kugira ngo dushobore kuhashikana amazi tuvomere. Mwarabonye ko nk'umwaka uheze mu Gatasi twarahombye cyane, aho usanga nk'imbuto y'ibiraya umunsi turiko turagira ikibazo c'imbuto z'ibiraya kubera iriya saison tutashoboye gukoresha uko twavyifuza. Ari naco gituma turiko turashiraho inyubako hamwe nitwobikorera rimwe kubera birazimvye, kugira ngo igihe tubona ko hari imbuto dukeneye kugwiza tuzishireho kandi turisire yuko nubwo kwa kizuba atangorane zizoshikira uwo murima wacu. Namye ndaba urutonde rw'ivyo tumaze gukora, hariho ahashika 12 tumaze gukorera ivyo. Hariho muri Butaganzwa, hariho mu Giheta, hariho mu Kigalika, mu Ruyigi aho turiko turabikora uno munsi, hariho za Shombo, hariho na za Matongo aho turiko ndabona ibibanza bishika ku 12 tumaze gukora mu ico gikorwa ciza. Mwavuze ikijanye ni gisata c'ingano. Iki gisata nivyo ico kibazo turakizi, urya mu gwizatunga ariko aragwiza ingano kandi burya turamushigikira nuko mutabizi, aho akorera amaBPA yacu yose ahari ariko bariko bakorana kandi neza cyane. Ikijanye n'igiciro rero twebwe atwituye duca turandikira umugwi usanzwe wiga ibiciro canke ubivalida iyo twavyize, aho ukaba twagwa mu bushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi. Mbere nejo bundi nkaba narabajije utwara uwo mugwi aho babigejeje, ambwira yuko ico gihe bari bafise inama n'abaBPA batandukanye kugira ngo barabe ico gisata uko kiriko kiratera imbere. Mwana dukebuye muvuga muti mbega mwebwe mutangura kurondera imbuto ari uko igihe kirima cyamaze kudushwaramo. Nagomba naho nyene mpumurize nk'umwirima ry'iki irima ry'umwonga ryatanguye mu mastoke yacu dufiseyo amatone agera ku 571. Na twebwe ntitwatahuye tumaze kubona yuko irima ryo muci ryonyene ryatwaye amatoni agera ku 340. Amatoni 340 niyo yaguzwe muci, ntitwiriwe turagura imbuto zakoreshejwe nk'ibigori.
hanyuma guhera mu kwindwi ane budgetaire itanguye twaciye tukora amadao turatanga amasoko birafata umwanya hariho umwanya wa marché public mu kumunani rero niho twatiribiwe amasoko kuba yatsindiye kugira baje kuzizana hanyuma twarabahaye iminsi 200 no kuvuga yuko ku itariki 15 zategerezwa kuba zarashitse zose ariko nkuko mubizi mu bihugu biri mu nzira y'amajambere harabamwo ibintu novuga nk'intambamyi mu byo tuba turiko turakora nivyo igiti nikikora mu jisho kabiri mu mwaka uza tuzoraba kundi duhinyanyura mugabo guhinyanyura sukundi nuko bidaca mu masoko bidaciye mu masoko naho muraza barundi twarameza akaboko karekare no tuvuze duti umushikiranganje arabifashe mu minwe ndashobora gusanga mfise akaboko karekare canke ndabitumye akagira akaboko karekare bizosaba kubikurikiranira hafi kugira ngo ntiduhombe tuzobanza kubisabira uruhusha no kuvuga rero tumaze gutanga ayo masoko bwa mbere basanze igihugu ca Zambia cyarashizeho ingingo yoba yarabuza ko bashora imbuto hanze batabanje gukwiriza abarimyi baho hanyuma n'ivyo kurondera amahera y'agaciro no kuyarungika navyo nyene birabatwara kanya mu nyuma niho bambarira yuko nibijanye n'ubwato buzizana boba bafise ikibazo aho vyaroroshe kubera twaciye dutelefona mu ishirahamwe risanzwe mu kigo gisanzwe kikoresha ubwato ku kiyaga baratwemerera ko aho tuzobukenerera bazoca baburungika hanyuma bugatora izo mbuto hanyuma bakabariha byumvikane rero yuko tudasamaye turi ku kivi gusa nizo ntambamyi impejeje kubashikiriza amasoko marché public procedure ni ndende cyane amahera tuyarose mu kwindwi kandi mu kwindwi redekesema ntiziba ziratangura hanyuma tugatangura formira amadao kuyapasisha kuyapibiria kugira iki nivyo bizadufasha umwanya n'ahandi ibi n'ibintu twari twafashe nka nkama kandi twaba duhumuriza ko mu minsi bizobone ari byo bituma dusubira inyuma ati mwarabonye ko muri rwa budgetaire hoba hariho aho bashobora gukura amahera no bamenyesha ko amahera nimba hari ni make ni kibazo turiko turiga kugira ngo turabe uko aba bantu boza bararonka uko bakora neza muri kahise byarigeze kuba bimeze uko ariko ibiringo igihugu cyacu cagiye kiracamwe byaratumye bimera uko bimera uzuku mugabo tukaba turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo aba bantu bacu baduserukira mu ntara baduserukira mu makomine no ku mitumba nabo bashobore gukora uko bategerezwa gukora hari n'uwatubariye ko twikora kubo dusanzwe dukorana badutera intege mu migambi y'iterambere naha nyene no humuriza kandi mwarabibonye mwese kumbonesha kure y'igihugu nta ndwi zitatu ziheze aho twariko turakira amapikipiki twaguriwe na PAM kugira ngo tuce tuyahereza abagoronome komino twarose amapikipiki agera ku 60 mashasha y'amadete mu minsi za rero tukaba tuzoyashikiriza abagoronome kugira ngo baje ku kivi tukaba twaranadodoye n'ahandi turindiriye ko batwishura PAM ijya n'imwe mu bo twasavye ko bodufasha mw'urwo rugendo.